Toussaint muri rusangi n'umujene w'imyaka irenga 30 n'iyindi. Bubaze Oya sinduba. uracyari umusore. Ndacyari umusore. Ubiteganya ryari? Kubitegekanya. Bidatevye ndiyumvira yuko ari mu mwaka uza. Ikintu ca mbere canezereye kandi cyora kinezera nuko usanga uhuye n'abantu mwaherukana kera. Ico nico ca mbere kinkora ko kindi naco gadusanga ubungusa abagenzi. Kigira gatatu novuga ikintu kijanye nuko usanga hari n'abantu kenshi usanga bahuye bataherukana. Dusa rero n'umuntu akunda gusenga, ico ni ca mbere. Ca kabiri akunda gukora, yego. Ca gatatu umunyamahoro, yego. Ushavuzwa n'iki? Je mu bizima nta kintu na kimwe kigera kinshavutse, yego. Unezero bumeze gute? Iyo nezerewe kenshi ndamwenyura, yego, ndatwenga nkavyerekana, yego. Yes, bakunzi ba Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuntu ategura ama event. Itwa Toussaint. Ndakora mu kiti. Mahoro neza. Ni nkora. Yego. Toussaint muri rusangi n'umujene w'imyaka irenga 30 n'iyindi. Bubaze Oya sinduba. uracyari umusore. Ndacyari umusore. Ubiteganya ryari? Kubitegekanya. Bidatevye ndiyumvira yuko ari mu mwaka uza. Career ya music cyangwa gutegura ama events wabitanguye ryari? Event neza na neza twagiye kuzitangura hari mu mwaka wa 2018. Yego. 2018. Ya utibagiye ari concert mu kwezi kwa 12. Yari concert. Yego. Hariyo vision wari ufise, hariho nibaza ko hariho vision wari ufise, izo ndoto warazigeze ko canke nuno munsi ziracari indoto? Indoto novuga ko nazigeze ko kuko biri mu bintu vyatumye numva gushinga akabare, kuko namye mfise indoto zo kubona abantu bahurira hamwe, yego, bavuye mu bihugu bitandukanye, mu bisagara bitandukanye, yego, bariko bagahuzwa n'ikibanza kimwe, yego. Zizara indoto zanje. Okay. Uravye music yo guhera 2018 kumanuka no guhera mu 2020 kuduga, ni igihe itandukanye uzubona? Je novuga yuko atatandukanyirizo rinini rihari, yego. Kuri kuraraba aba artiste barakora kandi babandanya bakora, kandi ugiye kuraba n'ikinezereye nuko umuziki uno munsi kurabafasha kubaho mu buzima bwa misi yose ata muntu abacishije mu ijisho. Biboneka neza ko umuziki uri kuratera imbere, yego, ariko akagumye baguma kubandanya bakora, bagakora cyane badacitse intege na cyane. So ibintu bitatu ushobora kuba warahuye no mu rugendo rwo gutegura ama events, ukavuga ati ibi byarankoze ku mutima tu. Bitatu vyiza cyane na kimwe kivuga ati niki narahuye naco? Binezereye, bibabaje cyane. Hari ikinezereye ndaza gushaka mu nyuma nibi byakubabaje. Ikintu ca mbere canezereye kandi cyora kinezera nuko usanga uhuye n'abantu mwaherukana kera. Ico nico ca mbere kinkora ko kindi naco gadusanga ubungusa abagenzi. Kigira gatatu novuga ikintu kijanye nuko usanga hari n'abantu kenshi usanga bahuye bataherukana, kandi gatusanga ari n'abandi kumbure bahuriye muri ico kibanza canke aho hantu habereye ico giteramo baherukana kera canke batanazinana. Usanga bose kiba kibakoranije akaba ari kwishima, yego, kwishima, kuryoherwa, mego. Ari dushaka kubona Toussaint mbwa tutazi ibintu bitatu kuri Toussaint, tutamuzi ko biba bimeze gute? Ibintu bitatu novuga ko mwamutazi kuri Toussaint. Ikintu ca mbere, Toussaint n'umuntu akunda gusenga,
ni umuntu akunda kandi gukora izina ni Toussaint n'umumarayika nawe Toussaint si umumarayika n'aberanda n'umweranda kanatsinda no muri Katolika urabona yuko uwo munsi yego uhimbazwa hari Toussaint rero n'umuntu akunda gusenga icyo ni cyambere cya kabiri akunda gukora yego cya gatatu w'umunyamahoro yego ushavuzwa n'iki Jeni mu bizima nta kintu kimwe kigera kinshabutse yego unezero bumeze gute iyo nezerewe kenshi ndamwenyura yego ndatwenga ntavyerekana yego tugarutse gatoyi hariho abaririmbyi maze gufasha kenshi ngaha mu Burundi iterambere ryabo ribona gute abaririmbyi tumaze gukorana cyane gukorana iterambere ryabo je novuga yuko muri rusangi uravye aho bari naho bageze ubu benshi urabona yuko hari intambwe bateye mu buzima yego mu ndoto zawe nka Toussaint wama event mu myaka 10 iri imbere ni yahe image ubona uzoba ufise canke za ndoto zawe indoto twama dufise minsi yose nuko umuntu mu byo bariko arakora nuko yifuza kubona ateye intambwe yego uno munsi nimba turiko turakora nuko twifuza kugera ejo heza kuba dufise ejo hacu heza yego mu myaka nka 10 yego turafise indoto yuko tuzoba tugeze heza isumbirije aho tugeze ubu yego Imana niyo bidushoboze kadushikana hariho n'igiteramo citeguriwe mu minsi sinzi ko hanze nuko nyene kimeze yego hari igiteramo turiko turategura yego kwizina rya Guerra Plazza yego kijanye n'iyugururwa yinjira icese rya Guerra Plazza ko Guerra Plazza harabari bayizi kuri image kanaka y'ahantu peut-être hakiri hato ariko Guerra Plazza yaragutse hari inyubako shasha gweruse guhera heza bagomba kuzokwinjira bisigura yuko turiko turategura igiteramo itariki 7 z'ukwezi kwa 4 azoba ari igiteramo kirimo abaririmbyi b'abarundi abaririmbyi nka D1 hariho Double J hamwe na Vishu azoba ari kumwe n'umugu wose wa Peace and Love akaba ariho n'aba DJs nka Katluzi hariho DJ San ikani imiryango iracuguruye hagize abiyongera ko tuzobabwira na cyane ko Guerra Plazza band izotangura kwakira abashitsi no kuba irateramisha abashitsi ivy'iwacu gukunda ivy'iwacu bavuga ko ari abaririmbyi canke abategura ibiteramo aba DJ abaririmbyi bavuga ko hari abantu batuma umuziki wabo udatera imbere ico kibazo kimbere gishasha kuko kubganje nta muntu n'umwe arashikira ngo abimbwire canke abimbaze ku buryo rero ata muntu n'umwe ari bwanshikire canke ambaze ico kibazo nk'umuntu asanzwe afise ahantu ahuza abantu bicira umuziki kubwiwanje ca mbona umenga nta ngorane zoba zihari yego ariko biravuzwa tu indimbo z'indonda aho uherereye yego na cyane nihereye ko kuri twebwe indirimbo z'indundi ziravuzwa kandi ku rugero rushimishije niyo mpamvu mubona ko n'iki giteramo twateguye yego twahaye ikibanza kinini cyane yego abaririmbyi bacu bo mu Burundi yego nicaye ikintu wobwira abakunzi ba industry y'umuziki w'u Burundi kikiri ku mutima kikuvuye ku mutima n'akajambo ko kubasozera yego je akajambo no wabwira ko gusozera basaba nuko paroje kubivuga nimba koko vyo wabihari komeze gukunda abaririmbyi bacu dukunda imiziki baririmba yego no kwimenyekanisha umwe wese ku ruhara ashoboye kurugera ariko abandi bashimye dusinda gushimire ikiganiro open mic yego urakoze cyane sasa murakoze nawe